Reka ubwa mbere na mbere mbanze ndabaramutse mwese amahoro y'Imana. Ku batanzi jewe nitwa Mugisha Omar, nkaba ari jewe umuyobozi wa Jaguar Business Company cyo kimwe na Jaguar Travel and Tours. Uno munsi rero ni iteka ntangire kuri twebwe kuba mwatwitavye, nagira mbanze nshimire buri umwe wese ivyo yahagaritse ariko arakora akaza akatwitaba mukatwumviriza mukitaba kamo twari twabateye. Twagiye kongera dusabe n'imbabazi bivanye nuko twagiye turacegwa gatonya bivanye ku tubazo twagiye turaba n'ibindi bintu bitagenze neza, ariko mutwihanganire murabacu. Jaguar Travel and Tours ni agence de voyage, nshasha itamara mara igihe kirekire ko yabaye fondé muri 2022 mugabo itanguye gukora 2023. Ushobora kwibaza ati mbega Jaguar Travel and Tours tandukaniye he n'ayandi ma agence ko mbona byose ari byo bakora, ariko nagira ndababwiye ko icambere coco iratandukanye n'izindi zose zihari. Ushobora kwibaza ati mbega ko avuze biratandukanye, indege twaba tuzi zose ko ziduga ziguruka, ati iyo iguruka imanuka oya ntabwo ari uko. Jaguar Travel and Tours turatwara abantu hanze mugabo mu buryo bugiye butandukanye kandi tugakoresha ubuhinga bwa none. Tumenyereye ko kenshi ngaha mu Burundi abantu benshi mugura amatike y'indege ni maka bashike ku biro bakagira iki, ariko twebwe Jaguar Travel and Tours turafise application yiwacu ikora en ligne. Ukuvuga umuntu ari mu Burundi ari hanze y'igihugu ahari hose urashobora kwikatira tike yiwawe y'indege utarinze gushika ku biro. Urashobora gushaka kuri www.jaguarbookings.com ucubibona byose, aho ushobora kureserva hotel, aho ushobora kuri hanze ugashobora nk'ubu ukavanga ukagenda USA ukavanga hanyu ufite imodoka izoza kugutora wayibookingiye ngaha nyene byose wahejeje. Donc ibintu byinshi by'iwacu bikorwa en ligne kandi bigakorwa mu buhinga bwa none. Ikindi kintu nyamukuru cy'uno munsi ni ubutumire benshi bagiye baronka ku muririmbyi Kirikou Akili, aho ejo yabatumira ati nyaboneka ejo munyitabe ku biro bya Jaguar Travel and Tours. Ni muri wa mugambi wo gushigikirana guteza imbere impano z'u Burundi, abaririmbyi n'abandi basta bagiye batandukanye, no gushigikirana rero twe twaba twari twahisemo ko uno munsi inyuma yuko Kirikou n'umuririmbyi n'umuvandimwe kandi n'umugenzi kandi yarasanzwe akorana na Jaguar Travel and Tours cyo kimwe nkuko yakorana na Jaguar Business Company. Turavuga ati ujya musore wacu no munsi ko sinzi ko mubize Kirikou aheruka guheza amashuri ari no mu diplome. Turavuga ati twomukoreye iki kugira tumukeze ko ari umuhungu wacu. Twashe dusanga burya kenshi ikintu umuntu akenera yahejeje ishuri n'akazi. Turavuga ati rero nitwo kwirirwa turaja guhigira kure, twari dufise abandi bantu indani, reka dufate umuririmbyi Kirikou Akili tugire nk'umu ambassadeur wi Jaguar Travel and Tours. Uno munsi rero Kirikou akaba ari wo munsi aza gushirako umukono ku masezerano yo kwamamaza mu mbuga canke mu bundi buryo bwose bushoboka Jaguar Travel and Tours. Ubu rero nkaba ndamubashikije imbere yanyu nk'uwo ni mu ambassadeur wacu, niwe brand ambassador wa Jaguar Travel and Tours. Ivyo bashoboye ku amazina bigize bakororaniye, ivyo bandikiraniye mu biciye mu mapuro ko yavyemeje ndetse akavyemera. Nibaza neza yuko kubwiwe atakaruki kimpungenge afise ko amasezerano, reka babanze tubwire umugirwa asinye kugira zemezwe neza canke biboneke neza yuko bino bintu atari vy'amanyanga canke vy'impimbano niko no bivuga, kugira tubone neza ko nabwiwe yavyemeye hama dushoye kuronka ivyo tubaza amaze gushira ku mukono. Patrick
mukomera amashyi ndaronsa akazi. Amen. Amen. Icyambere cyo amasezerano twagiraniye twarayahurijeko, sinakuba ndi ngaha tutayahurijeko, kandi nibaza yuko ari akarusho kanininya cyane kuri jewe, ni n'intambwe nininya cyane kubera yuko mu bintu twebwe dukora by'umuziki ubu biroroshe ko umuririmbyi mushobora kuririmba nari no muri Amerika, ariko ntimubonana udafashe indege. Urumva kuri ubwo umuririmbyi wese nzogira amahirwe yo kugiranira nawe indirimbo zoba byoroshe ko ndamushikira ahantu hari, kandi sanzwe mfise n'indirimbo zibiri collabo zo hanze y'igihugu ngiye gukora. Urumva nibaza yuko ari amahirwe cyane kuri jewe n'umugisha, ndose uburyo nzoca ndabikoramo byoroshe. Indirimbo zari zisanzwe zihari twarazikoze, ariko bashikira cyari kibazo. Ako ni kamwe mu karusho nunguze n'amafaranga, nubwo sinovuga ko ari miliyoni 100 hamejo bamfate kubera zitatu, si menshi cyane, ariko uko biri kose ntambira hari kandi n'ibyo gushima. Ni ibintu bicizere ciza umuziki ndundi, kubera company nk'iyize muri imvyo w'umurundi birashoboka yuko ejo n'abandi batwizera cyangwa bakabona yuko ibintu dukora byo arakazi nyabyo. Shoburiho twari dusanzwe dukorana, twari dusanzwe dufashanya mu bikorwa by'umuziki, ko natwe iterambere ry'umuziki riraturaba. Abanya nubwo tubasumba twakuze tubabona, twarakoranye twaragendanye, ariko ikinataje rero ko mw'iyi kontra arimo yuko azocagura abaririmbyi yipfuza bashika kuri 2, haba muri Afrika canke muri Afrika y'ubuseruko canke Afrika yose. Bimva ico gihe twe tuzomurihira amadepense yose ashoboka, nyimba zoba ari video na audio na voyage byose bizorihwa na Jaguar Travel and Tours. Subiramo kandi ikindi kigira kayimaze ati ntabwo bamufite ko mushobora guhemukirwa n'abaririmbyi canke iki. Twebwe baduhemukiye nta na kimwe biduhindurira, kubera yuko si neza kuri twebwe bino tiko turakora, ni neza kuri twese, nabo nyene birafise ico bibamariye. Mu gihe rero umuririmbyi yabonye kumenga ntaco bimumariye canke akabona ibisumba ibindi, twico twifuriza abantu bose ni terambere. Abonye ko avuye ngaha anya akagenda handi arivyo bimuteza imbere, nta mapingu tuzomushirako, mugabo turizeye neza yuko bizogenda neza. Je nibaza yuko nubwo muri ngaho onya ukuri mwese murakuzi kandi mwese mwombera icabona, uyu n'umuririmbyi abana baririmbyi barazi yuko twebwe nta nyungu tubahigamo. N'igihe bino bitari bwabeho canke bitari bwaze, twari dusanzwe dukorana kandi ibikorwa byagenda neza, twabashigikira. Kandi si ngombwa, si byiza ko umuntu yumufashije ikintu cyo genda kuvugira hejuru ati naka namufashije uko. Mugandazi yuko mu bantu twahora dufashanya aba barimo tutabiteze ko nibi. Donc rero aba twebwe nta profit uje kubaronderako, kirese ko ari ugukorana nkuko byama bimeze misi yose. Iyo ari nka opportunity kugira umujene ahejeje ishure ntacaja kwirigara canke ngo aburi cakora ibyitwa ngo yarize kandi azinanye n'abantu kandi ari abantu bamufasha. Burya umuntu kumufasha mubwira ati uze wimenyereye no kumuzana mu kazi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubu wari ngaha anya rikaraza ngaha tiko turamufasha mbwa rikariga n'akazi. Iyo ni bya bintu uzabumva uhejeje amashuri akubaza ati dukeneye experience y'imyaka 5 kandi aheze imyaka 2 uhejeje. Iyo experience uzoyironka hehe utigeze uronka akazi. Donc tiko turagerageza gukrea aya experience. Baronke experience niho bakiva ku ishure ibintu bigende neza. Mwabajije ku kijanye na Bface yaje ngaha kudushigikira. Mbwa kandi Bface ni inshuti ya Jaguar Business Company, akaba ni inshuti ya Jaguar Travel and Tours, kandi nabo nyene mu bantu basanzwe bakorana na Jaguar arimo. Ndibaza yuko video yiwe ya Big Man Things muraherutse kuyibona, nico gituma mwabonye ko nyuma bashiramo ngo production bagera Jaguar Business Company na Jaguar Travel and Tours. Nuvuga n'abantu dusanzwe dukorana haba muri ibi canke no mu bindi, kubera twebwe iterambere ry'umuziki ndori nayivuze naryo nyene turarishigikiye, kandi turashigikiye yuko abajene bose botera imbere, kuko ugiye kuraba ubunya inzira yonyene hari kugira abajene bazotera imbere canke baronka ubuzi
nuko bazorondera amahera yiwabo bakavyikorera kuko umusaza ni yaronka amafaranga azorondera babasaza bagenzi biwe bagendanye azi ko ari byo bayishoboye natwe rero abajene numwanya wiwacu wo gutangura kurondera babajene tuzi tukabazana muri game tukabazana mu buzi kuko bera niyo nzira yonyene hari kugira la jeunesse burundaise ije mu bikorwa ironke no buzi murakoze. Muraho meze neza, j'espère ko meze neza mugowe neza mushima nako natwe dushima n'imiti yawe ni Gloria Munezero kuri mikro nkaba ndi kumwe n'umustar akomeye muramuzi Kirikou ndakuramukije Kirikou yamucane mumeze neza ndashima muratesa namwe muratesa murakoze ego Kirikou namusi yaramutse atunga yagirishije conférence de presse twari turi ngaha aho bagiraniye amasezerano na Jagwa ngira byose mwabibonye jewe ndamusabye ngaha kugira ngo ndamukeze cyane murakoze ndamwakiriye kuri VITV muganyizera ko ubundi musi nzora nkakanya kuntumira nkaza nta kibazo tuzamutumira muri studio turonka umwanya ukwiye ariko uno musi nashaka ndamukeze d'abord kuri contrat yagiraniye na Jagwa nongere ndamukeze kuba yararangije amashuri murakoze cyane ndagukeze no kuri Primusique merci ego rero ikibazo canje kivuga ngo nk'umuntu umunsi wo muri Primusique twarakubonye ufukama urasenga uvuga uti navuye kure mufashe gushima Imana uri hajya kuri stage rero nk'umuntu nka wewe wavuye kure ni kihe kintu uri kurakora uri kurategura kugira ngo ufashe abana babaye mu buzima bari mu buzima nk'ubwo wewe wahoramo? Je rero ntegura yuko nkora cyane hama nkironkera ibifaranga byinshi kubera uwo mutima wo kubafasha nubwo ntabingira ntafise umutima mwiza cyane ariko uwo gufasha ndawufise icyumviro ndagifise ariko nanje ndacyafashwa wabibonye babivuze aba bansinyishije nibo bari basanzwe bamfasha mu bintu by'ishuri ariko saba Imana kumpa amagara n'inguvu hama nkakora nkaronka ibifaranga hama nkafasha abo bantu nshaka gufasha kuko ufise umutima mwiza ariko ata amafaranga ufise yo kwerekana ubu ntukibone ku mutima mwiza saba ko haba amafaranga mukawugaragaza yego ikintu coba cyarakumotivye gusubira kuja mu ishuri umaze gutera imbere wari uzwi turabona yuko amashuri kenshi turakunda baravuga ngo amashuri ntabeshaho abantu n'ikihe kintu cagutumye uhitamo gusubira mu ishuri ukavuga uti ndakeneye diplome uko biba kose? Ni kubera yuko ikintu cyose nokora combeshaho kirakenewe amashuri naho noba umukozi wo mu nzu nshobora gukorera nk'umufaransa cyangwa umuzungu biransaba ko mba narize urumva amashuri kuri jewe nabitahuye kare ko ari ikintu gikenewe cyane mu rugendo rw'umuntu wari we wese kubera n'ubumenyi kandi nta muntu n'umwe adakeneye ubumenyi yego mbabariye nta bintu byagwa ndiko ndakubaza cyane kubera mwabivuze nta kibazo ndiko ndakubaza muri ibi bindi bisanzwe donc nk'ubunye turabona yuko kwicenda kugira kugere muri ivyo nyene nari ndiko ndakubaza uko utegura gufasha abana bo mu mabarabara cyangwa abana batishoboye hari ikintu wowe uriko urategura kugira ngo abana badafise opportunity yo kuja mu ishuri bazoshobore kuja mu ishuri? Nk'umwaka w'ishuri utanguye ndabishaka nyene ndabitegura nanjye nze ntange basamakaye nyene hari abana bo kusororezo nibo duhora tubigira buri mwaka w'ishuri utanguye turagira akantu kaguca iyo babonetse abantu bo kudushigikira bakadushigikira batabonetse hama nyene tugakora mu buryo tuba dufise yego jewe ndagushimire cyane rero nizera yuko umunsi umwe nzokubona tukavugana bihagije nta kibazo na kimwe kabi Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu amen